Shalom shalom wakunzi wa Fresh TV 257 twongeye kubaramutsa ubugira kandi tuvuga muri canke mwaramutse bivanye naho muherereye tukaba twongeye kuba ikaze mu kiganiro cacu deba aho dufite abatumire bacu batandukanye muza kumva byinshi tugiye kuganira muri kano kanya ariko reka ndabahe akanya bashobore kutwidondora kugira ngo mushobore kumenya aho tuko turaganira nanoneho nivyo tugiye kuganira. This is Fresh TV. We shine to progress. Mwakoze cyane. Naitwa Pastor Ndimana Emmanuel. Turashima cyane kare mwaduhaye kwimuca kuri Fresh TV. Kugira ngo tuganire byinshi mu mateka kuno munsi. Mwakoze cyane. Turabikaze cyane. Reka noneho nibafuganje ushaka kutwidondora. Murakoze cyane nanje nitwa Lydia Uyikunze, ndumuririmbyi, ndumenyesha makuru kandi nkaba ndumukenyezi yubatse. Murakoze turabikaze nawe. Eka nandi baramutse ni Stone asanzwe ndongoye programme muri radio television Arav nkaba umusore ego turashimye cyane mu kudikaze murakaze cyane ikaze mu kiganiro cyacu deba yacu uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo canke bamwe bakunda kugira amadidane tuza guhera ku mu pasteur yewe tugize imana ni mu pasteur akongera akaba yubatse aza guhagarara mu mpande zibiri nonje amaze kubaka naza guhagarara mu mpande zisa nka zibiri ariko yukumbe rero ko matarubaka aza guhagarara mu ruhande rumwe ariko cyane nawe aza kutubwira ko aravyegeje asigaye nk'indwi zibiri gusa reka rero turi kuri pasteur burya inkwano ubundi yajiva yatanguye gute? Murakoze cyane. Ni kibazo benshi bakunda kubaza wohereza kure aho navyanka. Ngo numvise bavuga ngo muzina Yesu bazihamba. Ngo bazobisena babihambe. Muganiriza yuko bipfa kutatahura origine yaje cyangwa isoko yaje. Burya ugiye gusigura biya gitabo cy'idini ucutakaza intumbero uca wisanga uri kuragwa mu migenzo cyangwa imico ugasanga ntibijanye n'igihe tugezemo bive n'igihe byatanguriye bigaca bicamwe bigwanya abandi bakabyemera bive no gutahura bafise mugabo twebwe nk'abizera nk'abakijijwe nk'abana b'Imana ntituri mu idini mugabo turi mu bwami bw'Imana. Burya rero kera nazi ko nuko bitagiye cyane mugabo kera ituvuze ubwami twarumvamwo umwami. Rero natwe muri kino gihe twitwa abana kubera waducunguye n'umwami ko birivuga ngo Yesu Kristo ni umwami w'abana. Rero ugiye ibwami gushengera ntiwagenda atashushikanye. Nimba turi abami natwe rero uwuje kudusaba ntajagaragara mu yandi majambo ugiye kwisaba ibwami utegeza gutwara ishikanwa uza gutwara ikintu cyangwa wemera kwinjira aho hantu. Nimba ugiye gusaba umugeni bakijijwe ari abana b'Imana mu yandi majambo n'umuryango w'ibwami utemererwa guserukamwo atashikana ujanye. Rero mu Kirundi bashabyita inkwano ukamenga n'umuntu ugiye kugura waramutse umuntu ugiye kugura niyo genda gusaba inka ibwami cyangwa gusaba itongo ibwami ntihoge utikoreye ugiye utikoreye ntibakwakira. No muri kino cyacu rero ko bagiye gusaba umugeni utegeza gutwara ishikanwa kugira ngo wemererwe uhabwa ikibanza n'abavyeyi b'umukobwa aribo twita abami muri kino gihe nk'abakijijwe. Rero inkwano nk'umukene muri kino gihe nabisigura kugira ngo bamwe bavuga ngo bazozikura abandi ngo ntizemewe abandi ngo birazimvye abandi ngo kugura reka tubishire muri mu gicapo c'ibwami niho uca bitahura n'ingoga. Rero kwisaba ibwami cyangwa gushika ibwami wategerezwa kubwira gushikanye udashikanye ntibakwakira. Ikintu ca mbere bagusaba wazanye iki kandi basanze ico kintu uzanye umwami atocakira warusubira inyuma ntibakwemerera. Rero n'umuvyeyi w'umukobwa rero nimba umwita umwami nawe akaba yavuze umuryango w'ibwami kubera ko utogenda ushikanye kugira ngo wemere kwinjira kandi asanze bidakwiye nawe aragusubiza inyuma. Murakoze cyane. Lydia nawe nk'uwamaze gutangira inkwano kuko yatubwiye arubatse n'umudamu yamaze gutangira inkwano mbega nawe
dufate kuva muri kijya gihe atari bwatangirwa intwaro batari bwamukoshe nuno munsi bamaze kumukosha abona na situation ko bimeze ko babindi bavyumva n'ubyo pastor aje kutubwira Lydia abitahura gute canke abigicapi cyane. Mu bisanzwe jewe nabivuga amajambo make urabona ibintu byo kubaka urugo bihagaze ku bintu bitatu. Hariyo ku muryango, hariyo ku ishengero, hariyo n'igihugu. Mu muryango kugira ngo uwo mukobwa kwegukire no kuba watanze inkwano abakwegukiye burundu. Kera hoho mbere banashaka iyo umukobwa kowe yacaja kuba mu muryango w'uwo muhungu mu kurindira ubugeni. Kandi iyo umuhungu atanze inkwano bakamwemerera umugeni abamuronse 100% ku rwego rw'umuryango abamwegukiye. Habasigaye kuri twebwe abakristo habasigaye umugisha nawo w'ishengero ni ijya mariage. Kubadakijijwe bobo hari gihe batanga inkwano bigaherera iyo bakaja kubana bakavuga bati umugisha w'abavyeyi turawufise c'est fini. Muga kuri leta naho haca haba kwandikwa kuja kwandikwa muri commune canke muri zone biravana kugira ngo na leta n'igihugu naco kibimenye yuko abo bantu babaye umwe. Rero inkwano canke gukwa ni ikintu tuzoshobora gusimba tuzoshobora gukuraho kuko n'umuco w'iwacu twebwe nk'abarundi. Jewe nicaye hano ndo murundi kazi nawe ukaza uri umunyarwanda wundi akaza ari umutanzania nta kidutandukanya ko twese dufise urukuba rusa kandi duhagaze turiko turavuga ntawo umenya ngo ninde dutandukanywa n'imico. Imico ishobora kubiri proche mugabo jewe nitwa umurundi kazi kubera imico y'ikirundi ndanga. Naho noja muri Etazini nkaja muri Canada umuco w'iwacu n'umuco w'iwacu. Inkwano rero ni umuco w'ikirundi twakuze tubisangaho twavutse tubisangaho kandi apparemment nta kintu kibi kirimwo. Ni ikintu ciza kuko nkuko pastor yabivuze ntushobora kuja gusaba ngo genda amaboko agaragara. Kuva na kera twaravyumva umuntu yaterereza inzoga agiye gusaba umugeni. Kandi uri kurumviriza n'ubu ega imigigwa yarahindutse ufatiye ku vya kera n'ivyubu ariko ivyubu uri kurumviriza amajambo uravuga ngo zana ibisabisho bagaca bagenda bakazana kagaseke. Ntibavuga ngo zana ayo mahera rero duharure turabe yuko oya ivyo bintu byo kuvuga ngo urumva ngo bisa nuko ugurisha umwana wawe wamugurishwa mushobora agaciro k'umuntu ni kanini. C'est juste gusaba ni gusaba ko ugiye gusaba nkuko pastor yabivuze ugenda ushikanye kugira ngo nawe ushobore gutahukana ushengurukane ikintu kizima. Rero abantu bavuga ngo inkwano zirakwiye kuvaho zirakwiye kugira gute baba ariko bagerageza gukuraho umuco. Ico ni kimwe mu mico y'ikirundi ni kimwe mu bitugize. Yego murakoze. Olivier nawe arakantu Lydia yashishijemo ngo mu gihe inkwano bamaze kwitanga baraduka kuva kare ngo bamwegukiye burundu 100%. Ngo muga ngo mu gihe bamutanze birashaka gushika bagatanga inkwano muga bari bamutange ntibavyemere mbega haba habaye. Bon, en fait, nashanga ro gato ku byo pasteur yavuze n'ivyo madame Lydia yavuze ntibabeshe. Mu bisanzwe inkwano mu mico y'ikirundi ikwiye kubaho kuko niyo mico yacu. Ariko je magana nk'umusore magana nk'umusore uko iyo tumaze kumva inkwano kenshi tuca twiruka. You know why? Impamvu twiruka ni kubera iki? Nubwo abavyeyi badutera ubwoba. Uretse n'abavyeyi hari n'abakobwa badutera ubwoba kuko ugiye kuraba voilà niho shakuze ugiye kuraba inkwano mu kirundi cizi cisigura nagashimwe ubu umuvyeyi. Rero gutanga agashimwe umuvyeyi se yatsa kobija ati nshimira uko oya umugatura nyine pastor yavuze yuko bashegeye ibwami ukazana ikintu ubona ko umwami adashaka kwemera baravuga ati banza ugende utunganye uzozana ibikwiye umwami ashobora kukugabira. Tukiri ngaho erega nitugiye kuvuga ivyo turimo deja nyine umuvyeyi abamaze kumenya ati umukobwa wanje ari kumwe n'irya muhungu kugira abane biti bigenda gute atsa kumenya dabo ubuzima umuhungu abayemo nubuhe mbega none umuhungu atari capable gukwa ya mafaranga canke bimwe bavuga ati utsa kuzana ibi umwana wanje yize muri France yaciye muri Belgique yaciye anana kuganda muri kure impaka atari miliyoni 4 ntava cangaruka mbega turi muri wa muco w'ukuri réellement ko inkwano ari gushimira umuvyeyi ngiye gushimira harabashima mu masuka kera turi kuraba harabashima mu bitenge harabashima mu mihoro harabashima imbuto umva ivyo mfate byari ibintu wakora kugira ngo wereke umuvyeyi ko yareze by'ukuri uretse no kuba yakurereye yarakuvyaye akabavu kawe. Rero ubu mugose ko biri uyu busiko biri urashobora kuri umukobwa mukavugana ati none bebe ubona gute ari amateme dukoresha baje ati bebe uranitwigenza gute umukobwa ati mviza shushu ngo ndambaza abavyeyi agaca agenda akavugana n'abavyeyi mu byana bati mwana jewe batari 5 ntuzova
ukuvuga ngo ntituba turi muri rwa rukundo rero kuko urukundo ni ikintu gisumba ibintu byose ega ninashobora kubura iyo nkwano umugongo nkunda umukobwa bisigura abashobora kumukubwira ati tora ko mukunda nta kibazo agashimira aje bitwaye mu yandi majambo avuga ati aho ugeze pastor murabyemeza navyo tugaze kuri ico nibaza ko akavuga muri kino gicubu ko kera yari umukobwa ntiyamenye wazobana n'abavyeyi bamenya bwa umukobwa yisanga ageze mu rugo kwa naka mw'ijoro baramutwara mw'ijoro mugabo no munsi muravugana muraganira murapanga murategura kera ho rero yari so nase umukobwa ivuganira aho bahura ntawamenye bwemeje nije yaje mutoti mugabo pasi naguciyemwo abavyeyi baba bazinanye baravuga ati umuhungu kwa naka bari abantu begeranye bazinanye bari no mu kibano kera ho wasanye mu kibano bataziranye bahuriye he none cyo tuza kenshi burya umuhungu ntiyakwa kure iki cyo ciwabo umuhungu yakwa hafi ko yavuze nkene kubizo ziwabo nkene mbega mu muryango umeze gute bazi gukora byose ko yabaramuravye kenshi na cyane cyane se wiwe akamushingira intahe ashinga intahe n'umuryango avuyemwo kuko bobo ntibabacana ngene muzobana gusa barabahavuye yuko bizobana yuko byari bimeze mwico gihe rero urumva ese umuhungu n'umukobwa bavugana aho no munsi ntaguciyemo gatoyi n'umukobwa n'umuhungu bumvikana bamaze kumvikana umukobwa agenda kemeza ari wawe sanze batagorana aravyemera mugasanze bagorana cyenga ushaka indi nyene nabwo ati bana wapi kwe muramuka gato jewe ikintu nobivuga ko nuko Stone yavuze ngo nagashimwe ubutanzi jewe sindabishigikiye nk'agashimwe agashimwe bagatanga mu gatondo kuvuga ko bareze neza bagaca bazana inzoga zifise imikenke iciye iyo basanze atari isugi iyo basanze n'ahari isugi niho bazana agashimwe inkwano ntabwo ari agashimwe kuko ntuza gushimira umuntu ko yareze neza uwo muntu utaramwakira urabe réellement ko yarezwe neza vyari bisabisho c'est juste kuja gusaba kandi impamvu abajene ubu bakoma indura ati baducira amafaranga menshi nimwe baziye ko na kera vyari vyoroshe burya ijya bavyita gute amasuka wasanga bizimvye byari bifise agaciro ukarazijya nzoga zose batanga byaba zifise agaciro kandi kanini cyane ko batura imibindi myinshi kandi ntibatura rimwe oya si rimwe baratura bagasubira bagatura bakarondera kandi ubucuti bugakura bugakomera kugeza igihe rero bazovuga ijambo ntibatura rimwe gusa batura kandi mu gihe ca none ivyo babiko ibi rero vy'ubu n'ubukene nibwo buri ko dutuma dutera induru n'ubukene vraiment n'ubukene nibwo buri ko ducanishamo mugabo naho nyene ugerageje kuraba jewe sindagira umwana ageze kubaka mugabo ndiko ndaraba kera umukobwa mu kumukwa baza gukwa iwabo bamusanga mu rugo hajya sinzi ko bubaka amatante nk'ubu sinzi ko bagira gute muga pour le moment baje gukota salle kuko isi yarazi ama parcelle yose yubutsemwe amazu ni bake bafite amajardin bashaka gukoreramwe imanzu none gasha kora cyose kukibaza ko ariko none ko mbe inge meraheze nibaze rero yuko ariyo mpamvu bituma ivyo bintu bizimba nkuko Stone yarabivuze bigatuma bacira menshi kubera les dépenses ama dépenses ni menshi cyane yavuze wavuze ko atari gashima ariko ari gisabo none kumbere ko aba ari umukobwa n'umuhungu aje gusaba umukobwa bavuga ko yarezwe nagashimwe muri ya essence yakivuga mu Stone mbega umuhungu rero ntiyarezwe umuhungu yararezwe muga kuva kera umugeni niwe yasabwa ntibaja kurondera umukwe kandi turavye no muri Bibiliya ntuzenye wagiye kurondera Rachel na Leah ni Yakobo Yakobo yakoreye sebukwe imyaka 7 kugira ngo ashobore kuronka Rachel mugabo aca mu Leah atasubira ko yindi myaka 7 aho ni mu myaka ya kera cyane kuva kera umukobwa niwe yarondego niwe yaje gusabwa rero niko biri niko bimeze umukobwa ni wasabwa ntibaje gusaba umuhungu ni nayo mpamvu rero ivyo bintu vyuko vyitwa gashimwe umaze kuvyita gashimwe uca wumva umengo na se w'umuhungu yohabwa gashimwe ko nawe yarareze mugabo se gashimwe ni gisabo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo mpamvu umuhungu azosiga se na nyina akabana n'umugore we bakaramata umuhungu ni wasiga abavyeyi akaja guhiga umukenyezi akaja kurondera umukenyezi si wavi wabo umukobwa si wavi wabo ngo aje kurondera umuhungu ni wavi wabo akaja kurondera umukenyezi akaja kubona n'umukenyezi wiwe baka umubiri umwe bakabakaramata rero ivyo bintu ubigize
vice versa cyangwa ukabihindukiza ubugiye contre n'umuco wa Bibiliya kuko umuhungu niwe asiga abavyeyi akaja kurondera umukenyezi ntabwo ari umukenyezi asiga abavyeyi ngo aje kurondera umuhungu niyo mpamvu rero yagiye kurondera aca agenda atwaye ibisabisho bamukundiye bakamuha ico yagiye gusaba murakoze cyane mbere poste nk'ubu bishizeho mu ngo yagushimye umukobwa bavuganye kubwo umukobwa nibaze uburyo bwiwe kuko mwabuze kwanza kuvugana hama akaja kubwira abavyeyi ariko ugasanga abavyeyi ntibashobora kwemera ubwo buryo uwo muhungu yatanze muhagaze nk'umuvyeyi mukongera mugahagarara nk'umukozi w'Imana uwo abo bantu ngo bafushira mu gicapi cyane cyane mu ijambo rihe muvuze kuri uwo muryango no kuri uwo mukobwa ndaza yuko icambere imbere ko umukobwa aje kubwira abavyeyi yuko yaronse umuntu yamubajije hari ibintu yategeza kuraba ku muhungu ko uwo muhungu abikwije atabikwije ntiyateza no kumwemerera kuko amwemerera azaba yita mu ngorane cyangwa aguye mu kaga nico gituma nkunda kuvuga kenshi nti kuresha canke kondomu zo kubakana ntibihagaze ku rukundo oya kuko akana kivuge gutya abahungu n'abakobwa bariko bareshanya ntibategerezwa kubwirana ngo ndagukunda oya kandi batavyemerewe biraducanze burya umuhungu n'umukobwa ntibemerewe serura bible uko biri bivuga ntibemerewe gukundana batarubakana ko birivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu mukana vuga ngo misore kunda abakobwa mukundana mucange mugendana cyangwa uri kwarondera oya ahubwo burya abasore n'inkumi baza guhagara kuri Amosi 3:3 babiri ntibojana bataraganye umva acari babiri baza kuba umuntu umwe bamaze kubakana amaze kubana rero niho baca bakundana mugaba bakironderanye bakireshanya ntibemerewe gukundana kuko yabakundana ntibabankana jango bavane urwo byumva yabakundana by'ukuri ntibabatandukana muri fiançailles canke bakironderana oya adufashe gato pasteur est-ce que nta bantu babana bakubakana bakaje imbere shengero hamba bagatandukana aho rero ikibazo giherereye nikibe nakababwira ntibarakwiye gutangura fondation bakundana kuko yabakundana bari majamaze kwanga bakavana hari ikindi kintu zese cy'ubushobozi urukundo cyabye batandukana yaba urukundo rwari forte gusumba ibindi bintu byose ntibabavana hari ikindi kintu cyaje hejuru y'urukundo gituma abantu bavana cyo gituma batari guhera kuri fondation y'urukundo bimeze gute rero mufashe inzira imwe mukamutumvikana destination uwo murashobora kuruha mu nzira cyenda guhebye cyangwa jewe wambeshe hari hafi sanza ari kure ubundi uti jewe nari ngomba gufungaza mu nzira rero muri byonge je ndisubira inyuma canke ngarukiye ngaha rero bisambura abantu barabakanye usanga ari byinshi mugane rero umuhungu cyangwa umukobwa hari ibintu bakwiye gusanga kubanza kuraba mu buzima bwabo ko bikwije imbere yuko bagera byibabo yuko botangura iyo position cyangwa shigugwana umukobwa asanze umuhungu atabifise namuhebe umuntu asanze umukobwa atabifise namuhebe niko mu mwaka kandi byangura urukundo turakundana ubona ko ishibira muri kino gihe urabona byumva icambere turaje muri Bibiliya turabona Imana ifata ngo umuntu imushira mu itongo rya Edeni Edeni physiquement ntibaho Edeni bisigura présence de Dieu ni atmosphère donc Imana muzanye imushira muri atmosphère de la présence de Dieu urumva umunyogazi Imana imushirayo mu yandi majambo ugasanga umuhungu bakorondera cyangwa uri kwarondera ntaba muri presence y'Imana nimusangiye ukwizera nimusangiye ivyizego nakunda Imana natinya Imana niyubaha Imana pana umunyedini uko bashaka umukristo uri kwishengero mugabo usumba pagani wo hanze ugasanga umuntu ntari muri presence y'Imana abikunda abibamo mwende data suyima gatoya uriko byumva ico ni cyambere condition usanga umuntu wese asaba kundi uyisanga kandi bakamenya 15 igira kabiri Imana ivuga ngo umushimwe itongo ati birime uriko mwene majambo uyu mungu ariko arakondera ugasanga ntakora nta kazagira canke nta projet afise nta gikorwa afise nagutesha umwanya umuntu abayeho nyene n'umuntu ageraza umugabo nyene yamba ko yishakiye abona ko gabeze ngo ndatora umwe no hagiraagaze nta kintu afise ahagaze ko uriko uravyumva nukuvuga yuko Imana tutubona ko yahaye umugore Adamu inyuma maze kumwita igikorwa
atari igikorwa nta mugore yamuhaye sawa tubanza gatoyi ku murongo wa 13 haravuga ngo iryo tongo uririme uritunganye uriko uravyumva mwene wese uyo muhungu ugasanga ntashobora gutunganya neza umugore wiwe savidirwa burya umukobwa urondera mu mutwe wawe ntabaho nuzo mukreya hanze naho uyu muntu mwiza asigushaka udusanga gatotsi samwa rero umuntu uza kufisa ubushobozi bwo kumwiyumvira mu mutwe umaze kumukreya mu mutwe ugaca umugira ukugomba ukoshobora kumukunda byibushe akonda wamukunda yonze akavyibuha wamukunda yarinze ugasanga yego n'ukuri yirabuye ibyo byose bice bituma utagira stability mu rugo ariko ufise ubushobozi bwo kumugira ukugomba uyo muntu azwa muri wenyine cyo gatatu igira kane urakeneye kurinda uyo muntu udafise capacité yo protéger umuntu barondera byihoze hano uzaba kubita muri fiançailles kubita avuga ko ishaki uyo muntu no utakumenya kubereke yego mwana mukunda mugabo yagwa amakofa hakaza kwicira mu rugo atarakuyiza mu rugo cyane kibazo iyo tongo urizigame uririnde ikigira gatanu Imana yahaye Adamu nuko nk'umugore icimwa ijambo nongera ati kino giti ibiti byose mu itongo zubiki mugabo kino giti kiri hagati kibaje kibe n'iciza ntuzukore umunsi wa kizocufa burya Imana ntiyigeze kwijambo ry'Imana Eva Eva turamubeshera responsable ya Adamu niwe yumvise ubwambere Imana ivuga mbere majambo ijambo ry'Imana umugabo niwe yaje kuyigisha umugore wiwe ukabona umugabo utejambo ry'Imana nuzo muri kinzi mu gute uzomwa instruction gute uzomwa direction gute kandi wahawe iryo jambo bwa mbere rero ibintu bitanu usanze umugabo ko utafise ntibigo tumwana ntabwo byama emotion n'amasantima kuramo kanya kirikare kwere mani vuga ngo ku murongo wa 18 haravuga ngo uyu muntu uyu muntu très specifique uyu muntu yavuze ngo uyu muntu ntabwo kwibara wenyine uyu muntu uyuhe no afise ibibese bitabaki mwene majambo usanze atujafise uyu muntu arakwiye guma wenyine makabira yo kwijija rero mucyo gihe uyu mukobwa asanze ibibese bifise umuhungu bavyumvikanye bisigura yuko atari nabwiriki abavyeyi biwe jewe nabuze umuntu kandi napinza ndari sawa abavyeyi ngaho rero bivana uko mwakuranye ngatahura ibintu ashe kukwangira bamuravye tayi wiwe bamuravye umujanga avamo umuntu umusubese bigoye bamuravye akazakora kungure bivanye nuko n'ivyo bafise ugasanga arakwangiye mugabo uruhara runini rufise umukobwa niwe yemeza abavyeyi biwe bivanye mavuganye n'ivyo akubonye ko gatagari rero ntirwa tumanye wiwe ngo byakiranjanye cyangwa ngo namukunda umuzi inkwano gusa ibindi byose byari sawa umuzi inkwano no muzi gashaje gutungeje izo kumura ndakubure bazigira bivana niyo nkwano bamubwiye oya tugiye ngo 1,500 1,600 no ayo byo navyo barivuze umukobwa ramubikanye umukobwa bon en fait cyo kiri ngaho mu nsi bavuze byose n'ukuri ariko turafise intaye z'abantu bagiye bahura bakaja mu relation atakaza afise kandi ntakabikora neza kandi abantu bakijicwe badafise ukwizera ugasanga barabanye batwaranye amugatakaza afise même n'umukobwa atakaza afise kuko turabafise benshi intaye turazizi mugabo inyuma y'umwaka imyaka 2 Imana ikabahezagira mbega none by'ukuri umuntu atacafisa akora nubwo yoba ari responsable bwiwe akashobora kuba no responsable w'umukobwa mugabo akafise ico kintu kuko afise akazi emploi est-ce que uwo muntu nakwiye gukunda nakwiye kwimvira akazi zo kurugo sasa 2 tukiri ngaho story nibaza ko yavuze cyane ashaka ko adafise akazi mugabo yavuze ko abona mu mutwe we na projet afise igikorwa voilà egari abantu je sais que tagiye kure hari abantu bakuze mu mutwe kandi bafise igikorwa muri bo mugabo ugasanga kuja kuko ibintu byavuze byose ni muri responsabilité y'umuhungu turi muri responsabilité y'umuhungu umuhungu asanga afise ya ma responsabilité ayo ma responsabilité arakwiye mugabo ugiye kura source zikaramuciriyemwo kubona ko yarivye agafunga gasohoka ntoco umwigana nawe kurasha guhera kubona ko yarivye ikintu cyangwa agakora gusa kanaka washamufunga wasebwire vyagenze bakamusohora ntoco umwigana kuko icamukuye nkacuzi urashoye guhera wewe rero n'urwango ko turabona na benshi nabo bagize kandi babifise bigahera Jesse ndashoka termina nanje jewe nagerageje kubumviriza bose babiri bose barafise raison mugabo ikintu tutari ko turahuriza cyane ko na pasteur nuko
urukundo rutakwiye kuza imbere. Par contre pour moi urukundo rufata 70%. Ibice 70%. Ndaza kubisigura kuko ubuzima bw'urugo kuba maze kurubamwe turabizi. Haragera igihe ibishobisho bigahera. Haragera igihe ibintu byose bigahera. D'abord uwo muntu mubana niyo muntu wa mbere ubona mu maso y'uvyutse. Tous les jours. Niyo muntu wa nyuma uraba mu maso yugiye kuryama imisi yose. Haragera igihe kagushisha. Yego. Umuntu n'umuntu. Haragira igihe kagushisha uwa muri kurakibona imisi yose. Yego. Urukundo ntiruba rugishushe kujya gwari rushushe muri fiançailles. Ngira nakumbure ashatse ko oya apana ashatse reka kumvugira reka ndavyivugira. Haragira igihe rero vya bintu bihera. Vya bintu ruba bebe ukamusimbira ko bigahera. Umwana dabaho ntagira amata yaheze canke mufisi ibibazo kanaka mu rugo vya bintu vyo gushuha birahera n'uwo muvukana murakubitana abana mukuze mungana baragwana bageze muri age ya 10 ans kuduga mbere baragwana bakagwana ibarabikagwa kandi baba barasangiye haragera igihe rero vyose bihera hagakora urukundo gusa rwa rundi rwa mbere. Iyo rero base yanyu itabaye urukundo ibintu biragorana. Nagenda babwire yuko ibintu umuntu akwiye gufatira ko ni bitatu. 70% urukundo. Igikurikira personalite y'umuntu. Ayo mavaleur yiwe, ingeso, imico, ibiki bijye vyose, ama projet, ibiki bijye vyose. Iyindi pourcentage attirance physique. Umuntu atakwatira. Umuntu utabona wumvura mwifuje ntukabane nawe. Kuko nimba utazobona ifyondera hazogera igihe ugishikane mu nzu kigushishe uzoca ugita uje kurondera uwundi. Mugabo afise ya attirance sitaye ni kujya kuntu mubona ukabona yuko kamwe yumvamo kumva nuwa we ukumva nyene n'uyu nyene nta wundi c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Uwo nyene hita mu ijambo ry'Imana nivyo rivuga ngo bagabo ukunda abagore banyu bagore namwe ubahe abagabo banyu. Muga nta hantu bavuga ngo bahungu ntimukunda abafiancé banyu. Non, kandi mumenye yuko ce qui n'est pas interdit c'est permis. Impamvu jambo iyo verse abantu ba interprete gutandukanye kandi umurese afite uburenganzira kuko Bibiri umwe wese yisomye mwe mu yera afite kungene amutahuza bikavana peut-être sinzi kungene no bivuga. Mugabo impamvu abagabo bakwiye gukunda abagabo babo nuko peut-être ama préoccupation menshi y'abagabo bitaho ibindi bintu byinshi cyane by'ubuzima binini mugabo wataronka kakanya ko guhakeye abagore babo. Hajya abagore bari mu ngo n'abagore benshi bariko barasufra kwera bataronka keya. Umugabo ritwarika kuri hinzu akitwarika ration akitwarika iki mugabo yakeya wa mukobwa wamumenyereje kuva kiri wabo ntari karayironka. Jambo ry'Imana rikavuga ati reka kudeprima abo bagore barakeneye urukundo nimubahekiye nimubaho urukundo bagore namwe vya bintu njane mazi muri dushoho niho yitwarira nta maboko ofisi ivyo bintu mubireke ni mububahe kubera izo problème ziri mu ngo. Mugabo ndakubwiye nti ukazuyumvira kuba ku rugo rwawe utaha ikibanza kinini urukundo tu vas échouer kuko urukundo nigo rwangloba tout nigo gwihangana nigo ruzotuma supporta kagamani ke warongoye kangana na Jessica kigeze mu rugo gace kivyibuhanga jewe urukundo rwonyene nigo ruzotuma uvyihanganira urukundo nigo ruzotuma wihanganira. Reka noneho naco kugira ngo ndumva biratubanze pastor yatubwiye ko oya sindaheza urukundo nigo ruzotuma wa mugabo canke wa mugore niyagira accident gace ku kuguru uzoguma usupporta tout mugira bitazoba byatangure ku urukundo nuzorurema kubera ko mugiye kubana no birakwiye gutangura kuva kuri source ikaba ari yo ntango yo kubahuza akaba ari yo ntango ituma mutangura relation yanyu nico kintu cyo nyene gikenewe. Hama ikindi kigira kabiri hari ikintu Stone yavuze ati bari ko baducira amafaranga menshi miliyoni 5 n'ibiki pastor acavuga ati rero uwo muntu atazoshaka kugukwa mbega azoshaka kugutunga bien sûr none gasha hazorongora gusa bafise uburyo no ni hazorongora afise uburyo oya ntumuvuge ivyo yashatse kuvuga turi muri deba reka mera heze nawe araza kuvuga ico yashatse kuvuga. Nibaza yuko
umwe wese ku buryo afise je ahubwo nca ngirwa ko mpereza n'impanuro ku bavyeyi ego ibintu birazimvye ibintu biragoye mugabo rimwe na rimwe birasaba yuko peut-être umuvyeyi ashobora korosha hariho ibintu biriko birakorwa ubu umuvyeyi akavugana n'umukwe we kuko ni umwana kamubwira atumviriza mukuje singiye kuremereza ibi nabiriye jewe ikintu nifuza shaka gusa uzoha umunezero umwana wanje uzomunezereze uzomuha ubuzima bwiza nta n'ikintu ubuzima bwiza si amafaranga ubuzima bwiza si ibintu ubuzima bwiza si inzu nziza si iki umunezero gusa w'urugo kubw'ivyo rero nimugende mukore urubanza nta kintu kimwe ndabasabye muzimenya vyose nimuze mu ngoze ronka kuko burya barondera cyane gose si bo baronka 100% hari abarondera cyane babuze rero n'abarondera cyane baronse hari n'abatarondera cyane baronse nugarizye rero ati uko yoza kose jewe twe ko twikundanira ivyo bindi n'abavyeyi tuzobuka duve kuba twikundanira afe kuba anyatira physiquement sinzi ko ngeno kivuga mu kirundi uvyo anyati bakamza kuba usanga batawukindi ahubwo abe wawe uko atawundi nkawe muga physiquement ego ndibaza bigaragara turavyumva ku mubiri acagira kuba ari umuntu w'imico myiza imigezo myiza akijijwe afise ama valeur kandi ukavuga uti vraiment umuntu ntabura gatotsi ti utu du pourcentage two tutu défauts nzo twihanganira canka zo dukosora ti kujya azonyihanganira nanje kutu défaut fise nawe nzomwihanganira ko turi muri deba uyavushika icyimbo ciwe pasteur navuga ko ariko tuza kurangiza twese ndibizera ko twahurije ku kintu kimwe pasteur kumbure yahagaze cane mu ijambo kuko akavuga tanke pasteur ariko andashaka kuvuga tanke umuvyeyi aha hagaca nke kubyo yizeje kuvuga kugira ngo habe gukompletana nawe badukana ashobora kugira ikintu kimwe batahuye muri ganyo cacu rega Jessica tutazi ikibazo kimeze gute ego twavanze igico gukwa igico kubana ubu ndije numvise ko yinjiye cyane kubana ariko ubundi twari cyane cyo gukwa winjiye gose cyo kubana nashatse kuvuga ko pastor yari yakivuze ko mvuga nisho kintu nticorengana nanje ntatanze point de vue yanje na Olivier nawe yari ico yari yavuze ko ndavuga ati naco sinorengana ntatanze ku point de vue yanje yego ariko undi pastor yakahagara cyane kugukwa avuga umukobwa amabara yategeza kuba bimeze ingene niyo nkwano bwiribe umuhungu reka noneho yongera adusigurire neza kugira ngo kumbure kuzuzanya nawe kwa dukwika ntaco batakara byere baza yuko Jessica fondation ibintu byose c'est pas si tradition z'abantu canke experience z'abantu yazo ko ari ijambo ry'Imana kuko ikintu cyose umuntu yovuga adafise shimikiro y'ijambo ry'Imana ari gusanga twinjiye mu bumenyi usanga twinjiye mu bitabo twasomye usanga twinjiye mu tw'abavyeyi bavuga cyangwa abavyeyi babayeho usanga rero turadeviye kuco ijambo ry'Imana ryavuga nigira kabiri n'ugutaho dutavuga butandukanye bivanye ko wize uko wabitahuye cyo kuba ari gutahuje ariko nibaza yuko tukiye guco gukwa yavuze kareti si agashimwe n'ibisabisho uko bazina mu kirundi n'ubu baca bivuga n'ubu ati n'ibisabisho niyo mpamvu batabwira amafaranga ati amafaranga Tanzania bazi kugira ngo bakoresha ibintu by'inka cyane ahubwo ati none wazanye imeze gute rero nibaza yuko mu gihe abantu babiri umusore n'inkumi bumvikana burya abavyeyi ntibategerezwa kwinjiramo ibice byinshi gose oya uko usanga ariko baricira ubuzima bw'abana babo urabona byumva uno munsi mvuze umuntu afite icyo akora cyangwa afise imigambi yakazoza cyangwa afise akazi ubuzima buratandukanye none nkayangana bose mugabo reka mungu nuko bavugane bisunze ibyo umuntu afise ibyo mungu afise babazanye gusumba n'abavyeyi hanyuma baza kubivugana akumva birashoboka ndumva birashoboka babibwira abavyeyi rero abavyeyi cyo babwira jewe ntibakwiye kwinjira cyane mu gihe abana babo bariko barategura iby'imanza ariko ntihadukore mwibanga nabo bazibananiza abavyeyi babo mu gihe cy'urubanza uko usanga ubu hari ibintu bigeze uzama umuntu akazana amashuka azana amarido azana amakusi ko avyumva jewe ivyo nka jewe ntavyo nakoze nta n'ivyo nemera kuko umukobwa kera agiye kubaka ntarakimwe atwara oya vyose vyari responsibility y'umuhungu mugabo byarahindutse mbere ko ubukene yavuze ati bukene niki bacashasha kugabura uzana marida ndagwa inkonzi n'izi kwa marida akanaguharura ati uyo kwimaza gawanye ni ntabwo mbigoro byita yani ni ahubwo umuhungu yategezwa kuba yikwiye akareka nuko ari responsable umukobwa w'abantu kubereke bugi umukobwa avuye wa ntavuye wa umuhungu yategezwa kuba afise capacité yo kwitwa se w'umukobwa
kuko umuhungu opetse umukobwa ntavi wabo umukobwa avuye ku bavyeyi atize gusohoka ku bavyeyi nyene ukuvuga ngo umuhungu atari umuvyeyi wawo mukobwa agiye gutwara ni wemerewe kumutora umukobwa uko ntashobora kumurera ntashobora kumufata neza ntashobora kumwitwararika mucyo utabishoboye rero nturite umuvyeyi wa naka nawe nigumire ndavuga nti apeza abavyeyi ntibagore cyane abana babo ahubwo bakwiye no kubashigikira jewe no kuvuga nti buryo abantu bageze mariage ntiyabahuje imiryango ibiri baba bavuye mu muryango umwe uvuye mu miryango ibiri uyo muryango kene gushigikirwa n'igi bavuyemo ariko muzo usanga ujya mu muryango mushasha wubatswe ugiye gusamburwa n'imiryango ibiri bavuyemo kubera iki babaremereje vya bindi hacaza kuba wowe n'umukobwa wowe n'umuhungu nimatangwa n'ubuzima na mwene muracatangura narumva uzotuma abantu batatu cyari ntibizoshobora hacaza abakuzi n'iwanyu azoremengwa icambere akeneye kubona umwanya muremure murakeneye kuganira umwanya muremure murakeneye kuvugana umwanya muremure murakeneye gusohoka mwidegembye ubwo usanga uza kuzineta bose niho bane ni bane no ucibigenza gute niba natanga ubuzima rero ariko baremereza ko umuryango uvuye mu miryango ibiri bawushigikire banza wubake niwakura bazobona ijambo byabo ego stone no nk'umusore kandi none hagiye kubuvamo mu minsi mikeya neza ko ariko arafashwa cyane gose nawe iyo bivuga kwiki ugatuko twegeze umusozo icyo novuga ndavyo rivyo yavuze ukuri kandi kuzuye na pasteur Nuse yakaraza ahantu nyene vyo kwimbuga ati wawe korgerere ariko yegereze nataka kuronka sécurité ngo ndumva kandi ameze neza ariko mu byo pasteur aje kuvuga icyo ngiye gukonkriwa Jenny ntaye gatoya urana ngiye kuva mu musore bientôt ndarongora itariki 15 zuko kwezi uvuga ska 2 semaines ni kuvuga hari ibintu agiye ncamo kuko umuntu arashakisha sero ukuntu abangana ariko ndibuka ko hari umukobwa twagendanye ambwiye ati ngo utazanye 4 millions afite ukuntu bavuga bacagira intoki utazanye 4 millions je sinzomva muhira uje sho kuva muhira bo ikintu naciye mbona directement kubera ko ukuntu wumva umukobwa umwimva mu acha tubya nayo bamusavye oya atregiye donc umukobwa umaze kumbwira 4 millions icyo yakoze ni iki ni umukobwa twagiye turiko twagenda tumaze plus de 2 ans urazi source de revenu iwanje donc muri zo 4 millions kuransaba uri kora ba réellement urabona ko ndi capable aho nayimeje kumwiga ni kimwe pasteur yavuga epibazo kubona ati uyu amaze kumbwira iki mbega abavyeyi bizo ntarinda gute ati aha tancisha mu karongo kuko umukobwa amaze kumbwira 4 millions bisigura ko ari wakati be iwabo bameze gute bifashe gute abavyeyi batubwira 10 afite inyito ibaza abavyeyi bazakobwa biba bazi ngo ashaka kumenya umuhungu mugabo aro virus kanaka ariko atera umukobwa kugira mwumvishe yuko bon kumbe batazanye ibisinova ngandika nabwira uko naciye nseda ndavuga ati okay uyu ndumva ko to cyane ariko tugarutse mu ijambo ry'Imana franchement uw'Imana yaguteguriye nakurusha mu mutwe nakugora nakuremera nuvuga tumaze kwicara tukavugana source de revenu yanje ayibona bimeze kunuko byifashe urukundo rari twakundana wabo twagi est uri capable ati wabo kukunda kwanda nta kibazo ushobora gukora ubanza okay jama bavye babwire abavyeyi je nka jewe mabukwe ndi mukijya murabwiye umukobwa nabwiye ati mabukwe sinshaka kumfata nka mabukwe nshaka kumufata nka mama ko nakuze atabavyeyi mfise nta affection yavyinigeze ndoma rero sinifuza kuzomubona ngo amahoce ndabahirya ngo ama nawe ngambone ngaca soka yiruke ahabo nkeneye ya affection abavyeyi batamaye ntigeze ndonka ndayironke kuri we nibaza ko ici Imana yaguteguriye iyo kigeze kiza kiri original rero cyo novuga mu conclure nkuko nohera heads umuhungu narabe umukobwa ari kumwe kamusupporta uko ari nibyo afise hama niyo mara ko ati umukobwa arasupporta avuga ati wow d'accord turashobora kujana ubwo amaze ko akadashobora gusupporta ari wundi avuga ati bebe ubwo ibyo ni bibiri muri byinshi ni bibiri muri byinshi bavuga hari umuhoza ati be nshaka make up basanga hari ibintu bagira muri alimentation kubakomeye bayita MAC ni fondote wa 100,000 ugeze kuri 130 uko umukobwa ati shungurira MAC ni sige nisiga par deodorant ya 100,000 akabaze muri mu kwezi ukorera 80,000 mwe usaba dodo ya 100,000 canke MAC ya 130 cuvinyo
uwo aba ari tayikundemereza no munsi tayikundemereza no munsi ejo mu rugo bazogura baza tije ntamba yijya burya ntamba ataba yisije naho rero ikintu uvuga nuko Imana yakuvuzeho kirashika kuraba nawe uvuga ati eske réellement byukuri ndi mu rutonde rw'Imana umaze kwa kumutonde rw'Imana tucomoka je nagende n'abakobwa batandukanye ariko ntahirumba mu kiganiro nariko ibijanye n'ugukwa nagenda babwiye ati ni kintu kiba kiri hagati y'umuhungu n'umukobwa bavugana kumvikana umukobwa avuga ati ndiko ndaraba ndashobora gusipa mama umuhungu amenzuko abavyeyi bakavuga ati wow nimwumvikanire uko muzoga tuzashikira abo n'abavyeyi beza cyane gusumba ati ya ni make wowe uraza no kwigisha iki urazi ko waciye muri Belgique urazi ko waciye nibaza nayo ntanayibori barira genda gushikanye mu nzuje ndakubwije ukuri bansanga amafaranga nkayo nkagire guha ko kuyaronka ucumwe esclave gajya mu nzu kumvuga turazi amafaranga uravyibuka nafashe credit reka rije nawe agice tugeze turarangiza ngaze kurangiza murakoze cyane jewe ikintu novuga nuko ikintu c'inkwano kitari gikwiye kuba intambamye mu migambi yo kubakana kugwaruka cyari gikwiye kuba ikintu ahubwo corosha ibintu canke gituma imiryango ihura igahuza ikaja hamwe kugira ngo bishobore kugenda neza nkuko twatagiye tuvuga muri kahise ibintu vy'inkwano yaje hagati y'umuvyeyi n'umundi kuko umukobwa n'umuhungu bo ntibanamenya ibiba umukobwa yisanga gusa yagiye muga Paul maveke gutituka kw'imico turiko turabona yuko ubunye umukobwa n'umuhungu ari babivugana hama umukobwa nawe agafatira ku vy'abaye yaravuganye n'abavyeyi hama umuvyeyi umuhungu arungitse umushingana we w'umukobwa bakamucira y'amafaranga bagapunguzanya bakagira gute au départ ibintu soko vyari bimeze mugabo uko biri kose ko bimeze kose nta kibazo mugabo nibikaba intambamyi ituma abantu badashika ku migambi yabo nibikaba intambamyi ituma Olivier ashobora gushikirwa nabigiye shikiwe navyo akaba yarakunze umukobwa barakundanye imyaka 2 bigasaba ko bavana juste kubera inkwano nibibi intambamyi bituma umuhungu ashobora kuvuga ati natanze menshi namushikana mu nzu nzomugira mu esclave nibibi intambamyi zituma umuntu avuga ati nagukoye make nta gaciro ufise hari abagabo baca bituka abakobwa ngo nta gaciro ufise ngo bakumaye kuri 500,000 bakumaye ku miliyoni ivyo zose ntivyo kuba intambamyi igikuru no go rukundo ruri hagati yabo bakumva yuko bavyumva kumwe bakumva yuko bakeneye kubakana hama imiryango ikabashigikira bagashinga urwabo mugabo ntihabeho intambamyi cyangwa obstacle yitwa inkwano kuko n'umuco wiwacu kandi imico y'ikirundi ni imico myiza si imico yaje kudusambura imico yaje kutwubaka nibarekerere kuyideforma bayiha amasansi atariyo bayerekeza uko bidakwiye kugenda murakoze reka pastor nabagire icyo turangirije murakoze cyane naza ko kubye n'inkwano ko bayivuze neza ko tuba badashika ku mugabo Jiki bazo mfise kumbure cyangwa amakenga ne kutamenya intumbero y'ikintu bituma bikoresha nabi cyangwa utumya akamaro kaje ijambere tuwe kumenya mbega umuntu yakubaka ugukobereke agira mariage kobereke objectif nyamukuru ni iyo kwibuka utaramenya objectif ubikora kwa ndose babikoze umenye objectif y'urugo ucumenye n'impamvu ushobora gutanga inkwano ikindi naco n'abavyeyi nabo nyene urashobora kumuvyatabwe mugira reka cyangwa ukamuvyatabare kugira nazo nyene ukamuvyatabwe umufise hano uzovya bashagira ingorane muri kazoza nazo ko n'abavyeyi nabo nyene bakeneye kugira iki gusubira ku mico canke ku nyizo za kera bakamenya agaciro kavyo n'akamaro kavyo kugira ngo ntihabe intambwe abana babo ariko imbere ya byose kugisha abana babo bakiri bato yandira kuzibona igihari bakamenya impamvu umuntu agira mariage uko n'umusore umukobwa amaze université abatinda kuza bagira mariage cha umugabo asakaza ati je ngo bagira mariage mugasakaza tugira mariage abanye pasta imbere turabona ni mu mwana hejeje zamba ngo none ngo mariage ni rya hejeje nabo naza ko n'abavyeyi badushiramwe bagatumengo twatevye umwe gusoma bavuga ati none mariage none rya mbega n'uyuwe yago namubona abo babashura n'atariho kubera iki umukobwa aho yira abantu hanze abana maze gukora maze kaminuza n'imici hari muri kintu migenzi hari uzo mbega nta mugabo raro mbega kibazo n'ikindi uri umugabo wande no urate ko no munsi wa diplome no munsi wa diplome ndabangura ati uwo umusore nta mugabo raro nara umugore wande kumugoro w'umugabo bisigura yuko umukobwa akiri wabo yarakuye kwigisha n'abavyeyi
agahinduka akaba umugore wa naka n'umuhungu nawe nyene arakwiye kwigisha gakura akanaregwa akitwa umugabo wa naka atararisha urabona vyumva utari umugabo utararisha utari umugore utararishwa ntukeneye kuba mwari majambo rero abavyeyi barafise uruhare runini kuko ubona neza ko abana babo n'umugabo bazobamo na cane cane akababwira impamvu yo kubaka iyariyo mugaye kibazo umuntu wese avuga ibyo ashoboye gusiga umuntu asanga ibyo afise batabimenyewe kugira gute so nico novuga muri kano kanya kumbura ibindi bizobandanya hanyuma kuko kero ikibazo gikomeye cyane gose mugihe fondation ifuye n'ibikurikira kubaka kwakana kubana ibicadoka byose basanga ureko bazira ngo yavyaye ngo nakaza afise akazi kaheze urumva fondation ibaye nabi ibyo wabihagaze ko bihavuye uhinduka rero nibaza ko urugo ngo rutangura mufise ya ntumbero imwe idakugwa n'ikintu na kimwe mugihe ntumbero rero usanga bishate bose babayitse so byageje no bose mu kamenshi bazwa muzobana muri kingiye bakagira murakoze cyane teka tubashimiye matumi ko amashoye kwitaba twiza ko mu kiganiro bikurikiye tuzinjira mu rugo naho bamaze kuva gukwa na story English kazi bamaze kumushinga naye azaja kuza cha peut-être kazi n'abandi ariko neza ko tuzobananya twinjire neza twase guhera mu rugo mu kibazo migo kiri mu rugo ariko ubundi neza ko kitacahereye hajya mu rugo kacahereye kuri fondation murakoze cyane rero turabashimiye ko amashoye kutwitaba murakoze gose eko tuti namwe bakunzi ba Fresh TV twiza ko mushishikara kuryoherwa no gufashwa n'ibiganiro byacu bitandukanye twizana cyane cyane ideba ko igiye kubafasha cyane cyane abatarubaka izabo namaze kubaka izabo kumbe yadusha gukosora mu kiganiro kizogikurikira twitsa kandi kuzamuragira like share na subscribe mushobora kubandanya mukurikira ibiganiro byacu tutibageye gushimira iminsi yose best adama imanje asa neza